wewe tugire statistique tuvuge ko corruption ni 100%. Yego mugaca muronka amahera ngo yabone governance bakaguka yazana ugaca wirira ukinezererwa kuko ntacuje kugwanya hanyuma muge gihugu wahejeje kugishira umuntu uze muri rouge kwisi nta muntu nomwe azozana finance maze mu Burundi parce que muri corrompi kubera iki uwo muntu yarosaba amahera. Iyo rero tuba twaraba patriote we nkuba guhaye amahera ya bonne gouvernance ubucuzi uti ya inspection générale de l'État ntifise capacité zo kuja gukontorora ingerereze institution ziko zirakora mu ntara hehe reka muri aya mahera nkuremo amakamyoneta 2 ndayahe inspection générale de l'État ironke ubushobozi bwo kuja kugira inspection. Ukavuga uti muri justice baravuze mu bituma ubutungane butagenda neza ntibagira ama ordinateur ukacufata uti ngira ngure muri aya mahera ordinateur 10 ndaza muri justice mugabo ntiwigera ubibona mwene ivyo mugabo byose bicahe muri communication byose ivyo byose vuga bica muri communication. None rero umva wewe bamenyesha amakuru mutegereza kumenya vyinshi ahamvuze nko mu ncamake nabahamagaye kugira ngo umuntu yumva bya mu bibazo by'ubutunzi bya mu bya politike bya mu by'imibano avuga ati on a besoin d'éclairer l'opinion twe turakeneye abene gihugu ni giki botahura muri ibi byacu bya bibi iby'ubutare mbega kuko je ndakubwira ubutunzi utegeza gushora hanze twoshora hanze gute dutegeza kugira siri production umuntu ntasume hanyuma ibicitse ko tubishore hanze tuca tuare ressource naturelle mbega ntitwazishora hanze gute. Ikindi kintu abantu nabonye bataramenya kumenya icari cyo leta burya biri mu bindi bitumye tutashobora kugenda neza mu bijanye n'intwaro ibijanye no gufata ibintu neza de la bonne gestion de la chose publique kubera iryo jambo leta naryo bafashe ko ari inama shikiranganje ngo bagize leta bakoranye abantu baca bagira inzigo n'umukozi wa leta cayibagira atari umushikiranganje acavuga ngo ndiko nkorera bajye bashikiranganje ntari kwakorera igihugu agaca yihenda gaca usanga rero niba abandi uza wumva ngo leta ngo ntakiri kwiragira icyo mwaracumvise ndiko ndavuga nti umuvyeyi barabwira umwana wiwe ngo ubona yo leta ikumariye iki ngo ibintu ngo itaguhaye akazi kandi warahejeje amashuri muga ntigira avuga ati iyo leta yaratumye wiga ibitabo byaraguzwe umwarimu yarahembwa kuhejeje amashuri wateza gucuja muri leta gukora nkuko umenga c'est une société privée wewe yicaye hajya atakindi jeje atari gukreya l'emploi. Or leta c'est nous-mêmes icyo turakibagira ko leta igizwe n'abantu c'est les citoyens le territoire twese ruteranije n'ubutegetsi bwose on constitue l'État. Nicyo tubavuga ngo les trois pouvoirs de l'État. Kare amamedia bari bavuze ngo ni quatrième pouvoir. Urashobora kugira pouvoir et sans responsabilité. Abene gihugu bakwishuza iki? Baca bavuga ngo contrepoids kubera iki? Haje no kuvuga habaye société zibiri hari habene gihugu na leta hacaza contrepoids rero yigira umuhuza. Nayo leta ni twese. Uburongozi nabwo nyene nibumve ko arabene gihugu niho wasanga ibintu byo none kare wasanga n'abajournaliste rero aca bumva ngo quatrième pouvoir kubera iki leta ntitwigeze twimenya ko twese tuyirimwo hanyuma rero n'indongozi washaka je nabonye nk'abantu je uri ndongozi kwera ukagendera ituga y'igihugu cyose cyo kuvyumva urumva araraba ati none ibi bintu ko ataho bicunze les biens sans maître agaca avuga aha ntawo kwiha kubera yibagiye ko ari we abicunze kubera wa muzirikanye yabyibagiye acaranyonora ntiyibuka ko ari we baragije iryo tunga ngo aricungere hayati nta wunkora ko nta nyene vyahari ni ibintu mwene ivyo bikunda gushika no munsi rero no munsi navuga nti mwiza kwabesha makuru sinaje ngo menye ngo etaderiye ibinyemesha makuru ninki ibyo ni vya ministre jewe shaka ko tugira gutegera kumwe iyi nzira turimo ituroresha ku gihugu giteye imbere byogenda gute
ingorane zihari n'izihe zotorega umuti gute. Nico rero nshaka ko tugira ko deba ntagire ubutaha anigamwe ijambo. Mbere mwashaka navuze nti si conference de presse ni inama no kuvuga mwese arazana akayesirima kiwe kare wacuvuga urumva ngo sishaka gusuma makuru kwanaka mwese murabifata ni gwanyu kuko namwe murimwo no munyisho murimwe rega na proposition y'isho irimwo kugira ngo twese twumve ibintu kumwe kandi nizere yuko narababwiye ko umwaka niwo wa mbere ahandi yari nka kwishusha gupima ko bishoboka ubu mwaka rero cyarufata tuti tutangure turabe nico gituma ubu turodera ibintu byose byokorwa kugira tuvuge tuti twafashe urugendo namwebwe rero iki kiganiro cyo no munsi kizoca kiba historique kuko tuzovuga tuti 2025 niho twademaye abamenyesha makuru bace babona nabo nyene buguruke mu maso babone iyo turaja kuko nta murundi numwe dushaka azosigara inyuma kandi yo ndabivuze mparanumveza ama commentaire ngo igihugu ngo abantu bose ntibashobora gutunga ngo urumva rero ngo haba miliyardere bakeyi ngo nibo baca bateza imbere igihugu cyera ndakubwirane imbere yuko haba amabarabara yo hejuru imbere yuko haba ama etage ijana n'ivijana abene gihugu abarose lo minimum moyenne haba bamaze kuronka moyenne harabo mu miliyardere ubundi afise umuriyoni mugabo hariho ico bita ubuzima busanzwe kuko ibihugu byinshi ugiye muri Leta zone ugasanga abantu bararamwe barabara ingene bangana ugacuvuga ngo ico gihugu nico cyambere gitunze cye ntavyo nkunda bi cyevuga no twebwe igituma ndabivuga uko twe turi igihugu kimeze nk'umuryango je kabisa jewe mu mutwe wanje narabiravye neza je nagize icigwa kubijanye ivyo bavuga ngo ubwoko iki mu Burundi turiho nk'umuryango umwe mu muryango rero hariho umwana yaraye ubusa ifo kundagira santima nshaka rero yuko mu Burundi twoduga yego abatunzi bazobaho n'ubu bariho mugabo abandi baronkero minimum niho byogenda neza bwaronke minimum bereka inzira kuronkero minimum ubu nkubu ndaryoherwa n'umuntu atagira itongo araronka akazi agaceja gukorera ofisi itongo akamuhemba akaronka nawe amahera ashobora kumubeshaho twese rero ntidukeneye umuntu n'umwe asigara inyuma twese namwebwe murimwo tugire urunani tugire hamwe gushika tubone Burundi buteye imbere none rero nagira ndabaha ijambo mubaza ibibazo uko muvyipfuza cyane muraterera uko muvyipfuza mugatugire comprehension commune y'iyi nzira turimwo iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere imitego yose tuyitegere kumwe ijambo ni rwanyu rero murakoze bane bahezagira methodology sinza kugira mwene bya bindi babanza kwandika ikibazo ngo baza kwishura tuza turishura na guke ku buryo ari kibazo dusanga twese tucumbise kumwe wewe ariho uri ngaha aha ngaha imbere nyina murakoze cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu je nitwa Sibonyo Jean Berkimas naserukiye BAA Media Burundi Alumni Association Media iryo shira hamwe BAA Media nishira hamwe ryashinzwe no gwaruka n'abandi bakuze baciye ma fellowship novuga amabourse ya programme de change des États-Unis aho harimwo zijya za Yale za Humphrey za Academy for Women za IVLP biciye mu makooperation igihugu cy'u Burundi kigiranira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanatewe n'iteka muri 2020 ndabakira New York nari muri imwe muri iyo fellowship yo Burundi Alumni Association ikorera ngaha mu Irohero dufise centre de formation tugafita cyo twokwita co-working space tugafita nino media tugafita na cooperative rero turabashimira cyane kutwigoro mwagize cyane cyane kuyegereza abene gihugu gutanga amanimero ya telefone no kusaba yuko abarongozi bose batanga ama contact kugira ngo umuntu afise ico ashikiriza ashobore kugishikiriza ariko rero jewe naragize akabazo kubera nk'umuntu nyene turi muri media muga muntu bakudukora byinshi
naragize amaproject nk'atatu mvuga ntingeze mu Burundi ibi bintu ntegeza gushikira abantu banaka na banaka ndako twogira ico dushitse ko ti na amaproject meza cyane rero ndabandikira mwaratanze inimero hariho izo mwatanze publiquement hariho n'izindi nasubiye kuronka mugabo ndamaze kwandika kenshi sinigeze nishuka mugana nabona ko zasomwe nagomba ndabarize nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu hajya muhora nimwe musoma canke hari abantu babisoma ntibabishikiriza nimba rimwe musoma nshimbure ntakanya ko kubasaba muzozi insomere narazanditse kandi bikunze mu mpe audience ndabibasigura izo projet ndazi ko zofasha igihugu tugakira bwabuzi mwe ko muravuga kandi nibaza ko bizogana neza murakoze urakoze cyane naganda kubwira yuko jewe itelefone ntunzi mwe sintunga zibiri kandi ndavyisomera mugabo ngakubwira igituma ushobora gusanga message yawe utasomwe urana nk'ubu tuzakuvana hamaze kuza message angana iki iyo shitse rero urashobora gusoma message ntuzishikire zose ushobora gusanga ari nyinshi cyane harigiye mara nk'indwi ndi mu manama urabona nk'ubu nahora ngendera amakomine ucubona ko gushika saa 10 simba ndasoma message novuga ca wumva rero ejo urumva ndazisigaje sinazisomye ejo ziriyongeyeko ico muranja nkebura abantu iyo ubonye message yawe itasomwe uravuga uti reka ndayisubiremo ndabe ko idaca ishika hariho wowe efetu amhora mbona anyandikira ngasanga aramaze kunyandikira nk'inshuro nka 5 message ati ndayisubiyemo message yaje hama nkayisoma ngaheza nkamuha inyisho ivyo mvuze by'umubonano nk'akarorero hariho umuntu anyandikira nka message ngaca mvuga nti ndonderera umuntu ndamukeneye kugira abisigurire neza uravye no muri protocole hariho abantu bazabumva gusa ndababwira nti hariho umuntu yitwa Nakagiraza batazi iyo programme aho yabereye nuvuga yuko rero nubu ni wahengera nk'ubu ku mugoroba ukayirungika uca usanga ari ugiye imbere kubera ni wiciboneka n'ingoga uwanditse nk'ubu uri kwarandika urumva yuko bizagora kumushikira sino ikintu cya mbere abantu bazana amaproje je ndashigikira cyane nkavuga nti ibintu muharamubona uzanye projet keshi ndafise bureau d'études stratégiques pour le développement nibo duca duha iyo projet bakayiga neza bakaraba kwihuye neza ni mu ntumbero bakaguhamagara mugakorana iyo bahejeje duca tuyirungika tukavuga ruti yijana umushikiranganje uyu niwe mwoyikorana kubera ikivyo navyo twabigize twarasanze hari abantu bajeje gufyita ama projet bariho bigenda babwiye umwe wese ubaronda ngo mbe usanga ari urunebwe atazi kumontara projet mugafise ibihera agaca genda hajya mu bushikiranganje bunaka ati ho tuzurandabira projet nziza uciyinzanira je ndazi umuntu bivye projet neza barayitwara emwe asigarara yirorera gutya ayiraba gutya aranavuga ati basi ni munshiremwo baranka kumushiramwo kubera iki yarafise abantu ngamushiki iyo rero iri muri best iciza nuko dwe duca dukurikirana kugira wa muntu ntibaze kumurenganya kuko birazwi tuba twamaze kuyimenya kuko muri best bategeza kumpa raporo bakambwira bati projet iyi ni bigeza ibigeza nkababwira nti ko numva umega byarahagaze iruka murabe ndazi yuko nko muri diaspora hari urubanza duheruka guca baje wanje hanyuma ibi bintu ntibiraja mu buryo dusanga ahubwo abari ngahe Burundi hajya barakunda kuzuruma bo muri diaspora hanyuma cyane tuma muri best baragenda barabafasha kandi byaratumbereye uburuhiro rero ntihagire uzotinya kuzana ama project mbere nkaho wewe ntibarunakwiye kwirigura ca hirya no hino n'icurondera best ari project nkaca mukora nabo nyene baca bangirira note bagaca bambwira ingene bimeze kugira ngo numve ingene iyo project ishobora gukorana n'igihugu canke ko ari privé mu privé arikorera ivyiwe mugari n'ibi project usanga itegereza guhuzwa n'igihugu PPP genda gutyo rero ufise projet n'ubu ntutinye na best uza kugenda mubonanye bica bigenda neza.